dusabe Mwungere Berize aduze ijwi asengere ibikorwa byose biza kubera hano, asengere ijambo ry'Imana tugira twumve. Kaze Data, turagushimiye kuri umwitsi ikigo, turagushimiye kuri Imana igira neza, turagushimiye ko turi hano uno mwanya uno munsi nyene, nubishimirwe nubihererwe icubahiro. Turi hano ngo bane natwe kandi dukomeze kuko uri Imana itanga inkomezi. Turakweretse porogaramu yose, turakweretse ijambo ryawe tugiye kumva, tukweretse n'umugirwa wose tugiye kwinjiramo, uze kubana natwe tubera Imana ntabwo tukubera ibibondo, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. reka dusabe Mwungere Bishop tubwire ijambo ry'Imana. Kaze. Mwaramutse. Yesu ashimwe. Kugire Kristo. Turi ngaha urugendo rw'umugeni w'Imana yakunze kugotora kare. Tubona muri Bibiliya ngo harabagodosesa abahamagawe saa 3, saa 1 z'igitondo, saa 6, saa 9, saa 11. None bahamagarirwa rimwe. Irafise uko ipanga ikintu cyose nk'uko iba yabigabiye. Rero ngaho twaherekeje umugeni. Haleluya. Ndashaka kumbwira mugenzi wacu twaherekeje umugeni. Twaherekeje umugeni. Ego kuko Imana yabikunze. Ndi ku kigandaro kuwa Mungu niho nari ngiye kuva hasi ngo dusenge, hama numva ijambo rinjemwo ca ndaribwira abo turi kumwe, kandi nagumye mva mu mutima nuba aryo nosubiramo. Sigituma ryagumye rigurumana muri jewe, ryagumye rigaruka, nagumye ndaryiyumvirako. Sinari bwarivuge ku kigandaro canke ku maziko nk'uko, ariko numva ryagumye rinza mu mutima ko ryagumye riza rero niryo ngomba tuganire n'ubu. Reka tuve hasi abavyagiye kugira ngo dusome ijambo ry'Imana duhagaze. Imana yigomwe ifise icubahiro, ntawe yivumburako, ntawe yivumbura ku Mana. Dusome ano majambo ari mu gitabo ca Ezekiyeli 3:24 murongo wa 15 turagera hano imbere gatoya. Haravuga ngo urupfu rwa muka Ezekiyeli, urupfu rwa muka Ezekiyeli. Maze ijambo ry'Uhoraho rinzako iti, mwana w'umuntu, ngira nkwake ico wamiza kwijisha. Haleluya. Ntarasoma iyi nkuru Ezekiyeli umugenzi w'Imana kuruta benshi turi ngaha. Uravye ingene Imana yakorana na Ezekiyeli, ubushobozi yari afise ku Mana n'ubugenzi yari afiseko, kumutwara umugore cyari ikintu kigoye gose. Sinzi ko turi kumwe. Nabona kasoma inkuru muraba ingene Imana yamuhendahenze mu kumumusaba. Imana iramupanga ukuntu, uko yari izi yuko Ezekiyeli agira twogwa ikintu cy'igiciro uwo mwubakanye. Imana ari cyamuhendahenda ukuntu yamuhendahenze. Ngo ngira nkwake ngico wamiza kwijisho. Imana yacitomora ngo umugore ngo bije giturumbuka. Mwumva Imana yakuraganira na Ezekiyeli ngo bije giturumbuka, ngo ntuzuboroge canke ngurire. Ngo urumva Ezekiyeli nyene Imana iramuhuha ngo kandi umusozi yawe ntazacundugute
Imana iramupangapanga ukuntu turabona Ezekiyeli rafiki yangu uravye niko ariko aramubwira mwene uko nyene ngo kuntiya kwawe kuraba amafiranda ntuzugandarire upfuye wizingira igitambara cawe mu mutwe wambara inkweto zawe. Uwari umuco w'Abisirayeli kwizingira igitambara mu mutwe bakambara inkweto byasonga ngo bagiye mwibarabara nk'abandi nibara ahantu binyegeje. Ni nkuko bari kumbwira ngo uze wambare costume uba amahoro ntiwipfuke ku munwa. Urumva ntuze wipfuke ku munwa Ezekiyeli kandi nturye ibizyazagu zarinjya barondeye ku nguvu bihuta kuko Abisirayeli bari bafite ibice nk'iyi iwacu baragandara ari benshi bakaza ku muntu yabuze bakamutera intege bagategura ingero zitaba ari z'ikizungu cane kugira ngo abantu bagende bafunguye. Umva ibintu nk'ivyo Imana iramubwira ati ibyo bintu byose ntuzobijemwo bikugora. Nuko mu gitondo mbibarira abantu maze ku mugoroba umugore wanje arapfa ukengenza nk'uko nabariwe. Mwavyumvise? Haleluya. Murumva Imana igeze mubwira ngo gutwaye madame wawe kuko iyo mubyake gutwaye madame byagira mu byagire murambabarira mu byagire. Iyo Imana mubyake ndagutwaye madame wawe naho ariko uramupangapanga ngo urabona ngo ico kintu ngo kandi uwo muntu ngo mu bisanzwe ngo rero ngo nico gitima ngo Ezekiyeli ngo uzobigenza uku ngo ntuzogira uku. Urumva ngo urifata uku ngo urabona ngo Ezekiyeli ngo vema ngo bije giturumbuka. Umva Imana ibwira Ezekiyeli ngo bije giturumbuka. Turi kumwe. Imana ntiyamubwiye ngo kandi ngo uwo muntu rero ngo ni madame wawe ntiyaduduriyeko. Imaze kumupangapanga ikamubwira vyose nk'ubu Imana yarabonye ati nkamubwira ngo ni madame ngo acavuga ngo ya Mana naho wanteguye naho wambwiye vyose ngo tumutwara ubundi ngo byose ndavyemeye ngo ivyo bintu ntivyumvikana. Ngira Imana yabonye ko acagumuka ngo Imana yamutegura uko nyene. Hanyuma Ezekiyeli agenda kubwira abantu ngo Imana yambwiye kugira intwari ikintu ngo namiza kwijisho ngo kandi ngo byukuri ngo bije giturumbuka ngo yagira mpangapanga imbwira ibi nibi barayibwira abagenzi uwo munsi. Bukeye bwaho azabona hagiye umugore ati ya papa none Imana avuga madame karabana. Turi kumwe. Mugabo ngo acagerageza kugenza uko Imana yagize gute yamubariye kandi yamubariye. Nashaka ndakubwire ngo ibikubako vyose Imana ibibizi. Niwo mutwe w'ikiganiro gitangomba kuba kutugirana. Ibikubako vyose Imana ibibizi. Ibikubako vyose mu buzima Imana ibibizi. Rero Imana yitwararitse ibikubako ku munsi ari vyiza canke ari bigoye. Ariko ikintu gikomeye n'ingene ukomeza kurinda imigenderanire yawe n'Imana. Kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo nubwo Ezekiyeli yari atwawe umudame yakunda cane, erega Imana imuhendahenda gutya yarizi ko bubakanye neza. Imana imupangapanga mwene uku iza guhuhahuha yarizi yuko ngo ari wo ku mutima. Imana yari rivugira ngo ni ikintu wamiza kwijisho. Ezekiyeli ya Imana arizi yuko atageze biho afise. Imana arizi ko Ezekiyeli atawundi mugore ashira kwijisho. Niyo yamubwira ati ni ikintu wamiza ko imisi yose ijisho. Imana ari mu Ezekiyeli kuwo mugore we mukunda cyane. Mugabo iramubwira ati ndamujanye. Ezekiyeli ngo acagenza ukuraho Imana yamubwiye. Ntiyataye imigenderanire yiwe n'Imana. Hari abantu basenga amasengesho ngo Mana ngo shima kuri Imana ngo
mw'isi umuntu wese arafise agaparisera gatoya ngaha, kandi nako nyene igitangaza rero mukagumana nani baza barasubizamo, rega baza barasubizamo nako yari kabari gwawe, inzu yawe iri mw'ijuru. Hari ahantu bita ku Nyabaranda kera bahora bashingura abantu. Ejo naciye ndi muri bisi ngiye mu Cibitoke, ngiye mu za Rumonge, casanga hari amagasekebuye, amazu y'igitangaza. Tuvuga none ibi vyagenze gute? Ko cyane haca hari imisaraba myinshi n'amakaro meza meza, bati zarashaje baca barahubaka. Ntabwo hari amagasekebuye yayandi ya mbere muri kino gihugu, inaho hari meza kuruta ahandi. Naka nikabaraki wawe baragutiza, ariko inzu yiwawe iri hehe? Mwijuru. Mwijuru. Igitabo ca Filipi 3 umurongo wa 20. Yesu ashimwe cyane. Nagiye uvuga ubutumwa kundwa iheze nari ngaha, nabwiye abantu ni wuzuza inzu ucu yandika ko ngo abi Filipi 3 umurongo wa 20 havuga ngo iki? Ngo hamwe isi wacu ngo wacu ni mwijuru. Ni waduzuruza ukaruduza. Abantu bose bakikugura ngo uyu muntu n'umugabo yarubatse n'umugabo pe. Uracushira ko uti abi Filipi 3 umurongo wa kangahe? Wa 20. Bakubajije bati none wowe ubahehe? Abantu baca birata ngo je ngo mbikiriri waje impande ngo ya Hotel Garden. Hajya nihuba ni usavye indaro, ni usavye indaro. Mugabo wivuga neza tuvuga ati iwacu ni Filipi, quartier Filipi, ibarabara rya 3 inimero zingahe? Inimero 20. Uti ni iwacu. Uti mgaho usavye indaro ni mu Cibitoke ca Rugombo. Uti mgabi iwacu mbajije ni quartier Filipi, ibarabara rya 3 inimero 20. Burya aho niho muhira rero. Yesu ashimwe cyane. Aho niho muhira. Ibitubako vyose turemeshwa n'ijambo Yesu yavuze mu gitabo ca Yohana 14 ngo ngiye kubategurira hanyu kugira ngo hazoba abariho muzoba. Ibindi byose bikura nuko kugira ngo umare urugendo uraduga ukamanuka ugakikama ukaduga ukamanuka. Iyo twari tugiye kumwumba, twari tuvuye mu muji ca turamanuka twaca dusubira tukaduga hamugashingura ushikiye ugiye. Rero mpore ibikoko byose Imana irabizi, ariko igikuru ntutakaze imigenderanire yawe n'Imana. Wigora uko bigenda kose, iyo yaratakaje ibintu byose bibaho, atakaza ibintu, atakaza abantu, imiryango iramuta, abana bose barapfa. Mugabo ikintu yagumanye gusa, yagumanye Imana muri we. Ni watakaza ibintu byose uragumana Imana. Kandi impanuka ya mbere ku isi, ya mbere nugupfa utayimenye. Ubaye nk'umuntu yaciye ku isi nk'urutoke rw'akaregeya. Akaregeya ntacyo gafise, kaje ko inga ku ntoke 5. Nawe nimba uhisemo kudakizwa, uhisemo kuba karegeya no kuba urengako. Ni witwaza ingorane ufise ngo uze nawe wabuze bayo bazogutsindisha ngo bigutera gutakaza Imana. Uko biri kose ni winyiganza wumve ko mu mutima Imana ikiganje. Ibisigaye Imana irazi uyu munsi nejo hiwawe hano ku isi, ariko kubw'ubwami bw'Imana wizeresha umutima wawe. Reka tuvyaguruke dusenge. Sino Imana ngaha mu mwanya mugufi, ariko ijambo ndakubwiye ngo ibikora ko vyose Imana irabizi. Kimwe gusa ugumane
imigenderanire hagati yawe nayo. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kuri Imana y'ububasha. Igihe cyose uri uwo gushimwa, wahisemo kuyegereza umusavyikazi wawe, Mana y'amasezerano. Joy wari umuzi, wari uzi igihe azogodokera, kandi umwakiriye akiri umugeni ataracafura. Wabikunze uko, nuko mwaba mwakire mu bwami, kandi muzoduhe guhura natwe ikindi gihe twarakugororokeye. Ntagire n'umwe azogomba gufata ingingo bitagikunda, kuko Mana ari iki gihe nyene cyuko umuntu wese yumvira mu mutima wiwe yuko utegura Ezekiyeli, kandi ukamushoboza kumana nawe n'igihe byagoranye kimwe n'abayobo n'abandi bose. Mana bagiye bakubaneshereza mu bihe bitoroshe bakagumana nawe. Urakoze Mana, ahasigaye mwamuremesha umuryango, inshuti n'abagenzi, kandi mwakomeza kudukomereza muri wewe, tukubasha tukumviye. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Mana bahezagire cyane. Ijambo ry'Imana ni ryiza kandi yabwira abaryumvise, rero abaryumvise urizirikane. Rero imbere ko tubandanya ibikurikira, tukatore twumvirize ijambo ry'uwasohokeye umuryango. Hanyuma hariho n'abandi bari basabye ko kugira ngo abanze atubwire muri make. Hanyuma hariho n'abandi bavuze ko batogenda batavuze, baca bakurikirana mu nkundi tuze kubumviriza. Hariho onkle wa Joel nawe araca kurikira. Hanyuma uwaserukiye umuryango Iseke Film nawe nyene araca akurikira. Hanyuma na Bishop wa Baptiste nawe aca akurikira. Rero uwaserukiye umuryango Johashi ashike hano kugira ngo tubwire kazi. Tugire Kristo umwami. Yesu ashimwe cyane. Imbere yuko tuvuga ku buzima bwa Muco Joy Joella Doxa, twashaka kandi nk'umuryango twongere tubashimire bimwe bivuye ku mutima, ukuntu mwatubaye hafi kuva ibi bikiba gushika kuri uyu munsi. Itwo badondagura umwe wese, ariko umwe wese yiyumve kuco yakoze no kuco yakoze uko kiri kose, yiyumve yuko tumushimiye. Hari n'abadukoreye ibirenge ibyo twabasabye, hari n'abadukoreye ibyo tutabasabye kubera kwibagira, kandi nabo turabasaba imbabazi. Rero ibyaranze uyu nyakwigendera Muco Joy Joella Doxa nuko yavutse nk'abandi bana ku itariki y'17 ukwezi kw'indwi umwaka w'2022. Avukira mu muryango wa Nifasha Joel hamwe na Bwitonzi Noella. Nta mashuri ngororabwonko yari bwige, uretse ko yari yaratanguye kuja hamwe bimenyereza bita mu binyoni. Yaragifise imyaka mikeyi, ariko murabizi ishuri n'ubuzima naryo ririgisha. Iryo shuri rero yari yatanguye itariki 17 z'ukwindwi umwaka w'2022. Twashaka kandi twongere tunashimire abaganga, barabitubwiye ko bamwitayeho mu buryo budasanzwe, hanyuma Imana iraheza ikora ishaka yayo. Nuko rero turabashimiye kandi Imana ibahezagire cyane. Amahoro y'Imana bane namwe wese. Amahoro tuvuga ni Yesu nyine yadusigira. Birababaje iki kibondo casinziriye, ariko uwitwa Yohani Kigwa Pati yavuze ati hahiriwe abapfa bapfira mu mazi.
izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Nitworonka rero amajambo tuvuga kugira ngo ababuze ikibondo bareme, kuko biragoye, kuko nk'uko umukozi w'Imana ahejeje kubishikiriza mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 12 ugiye ku murongo wa 25, yarerekanye yuko Yesu yarerekanye yuko hahiri abapfa bazongera kubaho. Ku murongo wa 35 bagiye kwereka Yesu aho Lazaro bamubitse, nawe yararize. None umwana w'Imana arize, twebwe nk'ibibumbano numva amarira tutoyaho. Ikituremesha rero ni uko yatanze akarorero keza, Lazaro akava muri icyo giciro cyangwa muri iyo mva agasubira kuba muzima, nubwo yasubiye gusinzira, ariko haraduhaye ibyizigiro. Abantu nosozera rero n'abaya majambo aboneka ibyahishuriwe Yohana 24:1 umurongo wa 4, sohanagura amosozi yose ku maso. Reka rero twizere Imana kuko aya mosozi turira, abazoba bizeye bagashika mu birimba by'ijuru, amosozi azohanagurwa. Reka rero azonahanagurwe, kuko hazoba hari ibirori bidasanzwe, kuko iki kibondo ababyeyi, inshuti, umuryango bazosubira kukibona. Aba rero ku izina ry'umuryango y'uyu muwonkere n'umutambukanyi wiwe, twobaremesha tuti mureme kandi mugume mwumiye ku Mana, kugira ngo tuzobe mu birori byo kuzobona abacu basinziriye dusubiye kwicarana na Yesu umwami wacu. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Imana ishimwe. Mpagaze hano mu guserukira Seke Film, ku batayizi, umuryango usanzwe utunganya amareresi, aho twigisha mu buryo butandukanye biciye amareresi tukayashyira kuri YouTube. Nyuma uyu muryango wabuze ni umwe mu bo dukorana. Hanyuma umuryango wa Seke Film wantumye ngo mureme kandi muremesherezwe umwami. Nta kindi kintu cobaremesha muri bino bihe uretse Imana yari yabahaye, ariko kandi ariyo yonyene yongeye kubaka. Ibihe nk'ibi harabaho kuvuga ngo iyo twakora gutya cyangwa ni banaka. Seke Film yongeye kubibutsa nk'uko mutishizeho, mwaremwe n'Imana, mwongere mwibuke ko ari nayo ibaha, ni nayo iduha na twebwe twese ingabire z'ibibondo. Ariko kandi niyo yagenye uhereye kuva kera hose ryari umuntu azovuka, na ryari izomubwira ngo harageze ikiringo naguhaye harageze. Ivyo biba bihishijwe mu maso yacu, ariko niko kuri kw'ijambo ry'Imana nk'uko umukozi w'Imana amaze kubitubwira. Rero muremesherezwe mu mwami, ibi bihe bibatere guhanga amaso iyo ntimuhanga amaso ikindi kintu canke abantu, ariko mutebere kuri yo. Muri ya migenderanire yavuga, urushize kwibaza kubera iki Imana hamize irarushiza kubishurira. Mu kurangiza, umuryango wa Seke Film, yaba bari hano n'abatari hano, wumve yuko bashigikiye abari hano, n'ikimenyetso cyerekana yuko
twifatikanije namwe muri bino bihe Imana yaginye kubidushikako. Murakoze. Yesu nashimwe cyane kandi tugire Kristo. Ijambo ry'Imana yatubwira yuko ngo byoroshye kuja mu nzu y'abagandaye gusumba mu nzu y'abariko barabyina, ariko kandi uyu munsi n'abana b'abantu turemye mu nyama n'amaraso n'umunsi w'umubabaro, kuko iyo umuntu avuye mu nzu akava mu muryango akava mu bagenzi mu gihugu mbere hasigara igihengeri. Rero icyo twamenye ni uko hano mu isi niko bizokwama kugeza Yesu agarutse. Icyo noshima ni uko Imana yacu yiteze kwakira uwizeye mu bwami bwayo. Iki kibondo rero Imana irengukije yimbuye nta cyagirizi na kimwe hano ku isi umuntu yoronka amwagiriza. Agiye akiri muto, agiye ataramenya icyaha, kandi twogira ibyizigiro yuko imbere y'Imana atarubanza. Rero sinobora kuremesha umuryango, cyane cyane ababyeyi, kuko abo byashikiye nk'uku mwarabonye umubabaro urimwo kubura ikibondo, ariko naho tugikunda Imana yo yamuremye ibimukunda kurusha. None rero iyo hageze yugaye ntawugurura, yuguruye ntawugara, ariko kandi nk'uko umukozi Imana yatubwiye ibintu bene ibi ni ibyago bidushikira kugira ngo binatugerageze biraba kwizera kwacu ko tungana uko kungana. Rero mu bihe nk'ibi kurya yo wihanganye twumva ngo ntiyigeze agira ijambo ribi na rimwe aroresha ku Mana. None natwe abajyango, inshuti y'abagenzi, twese turabuze, ariko muri byose tuvuge tuti Imana nivyo yabonye ko bibereye kandi ntawe yivuguruza. Rero umuryango turabaremesheje kandi murabo gusengerwa kugira ngo muri iyi minsi iremereye nk'uku ntihabe kwihebura no kwiganyira. Imana ibandanye kubafasha kandi dusenge tugisaba kugira ngo izo bashungurushe. Murakoze. Kasabe abongere bashikenga hagatoya basitwa amavuta abongere b'amashengero no mu yandi kibazo twashyigikirana hano Joera Imana yakoze hano ku isi kugira ngo yibeko ubumuntu kandi igiciro cy'abavuze kwakira n'amaso natwe, kandi Imana y'ijuru n'isi ibigira ikabigirira yahise guhogotora utaracomogora kugira ngo ukurengutse umukama, hanyuma ugende gukayangana kimwe n'abandi bose mu kiza cya Aburahamu. Ububwira amahoro kandi Imana ikwakire mu kiza cyayo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimira ko Imana igororotse kandi ko Imana y'ububasha bwinshi kandi ko Imana bakunze kwakira umusabikazi wawe. Turagushimiye Mwami kuri umusabikazi wawe, Mwana umwakire umukorere kandi Imana ibitwigishe natwe guharura iminsi yacu kuko umwanditsi wa Zaburi abivuga. Icyo kibi cyo mu izina rya Yesu Kristo.
dusabe umukozi w'Imana uri kumwe hano Bishop nawe Sabiyeri hafi aho bagiye kurangana. Mana ishobora byose, ni wowe waremye umuntu umukunda, kandi utegekanya ko igihe ciwe kigeze wateguye azorogeka wawe. None Mana zima, muri kano kanya turamushyikirije umubiri w'uyu Muco Joy. Turazi ko umutima wiwe wamaze kuwakira. None rero muri iki kibanza agiye kuruhukiramwo, turasenze kugira ngo aharuhukire amahoro kugeza igihe inzamba zawe zizovugira, maze akazuka abapfuye. Mana zima, dusenze tugusaba kugira ngo ukomeze kuturemesha ababuze, baremeshe, kandi twizere ko tuzosubira kumubona igihe nicagera, igihe uza kutubera ishengero ryawe. Dusenze mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.
barizane kugira ngo babishireko famille Joel Shurwe tugire Kristo mwami. N'ubu nyene mu muryango turacabandanya tubashimira kandi tubakengurukira. Uyu mugigwa rero uca kubandaniriza aho kwa Nyamugaruka niko bahita, kandi ni naho tuhava turangiriza. Imana ibahezagire cyane. tuzaguruke dushimire Data, turagushimiye kuri iyi minsi ikigo twatanguye tuvuga ngo uze kubana natwe kandi babane natwe, none turakwiragiye no mu buzima bigo tugiyemo ukomeze kubana natwe, utubere Imana uzabukoze mu izina ryawe rya Yesu Kristo, amen.
tugire Kristo umwami. Yesu ashimwe cyane. N'ubu nyene ijambo mu muryango twatangiye tuvuga n'ubu niryo tukibandanya tuvuga, ni rya jambo ryo kubashimira, ni rya jambo ryo kubakengurukira. Mwaba harimo abo dushobora kumenya, harimo n'abo tudashobora kumenya kubera ari abagenzi b'abagenzi bacu, ariko bose bashikanywe hano n'igikorwa cy'urukundo. Turabashimiye rero ubugira kandi umuntu wese yumve mu mutima ko tumushimiye. Hanyuma kandi murabona yuko twaje guherekeza yarakira umwana, twari tumaze iminsi tugandaye, ariko mu muryango twifuza yuko kandi turanameje yuko guhera inyuma y'uwo mugirwa dushobora gusubira mu mirimo tukava ku rupfu kugira ngo tubandanye dukora, hanyuma abasigaye dushobore kubaho. Kandi tugira ko tunaca no ku mazi, umugirwa wo guca ku mazi niko babivuga, kugira ngo ibijanye n'ivyo uyu mugirwa n'ivyo twaherekeje tubigireko. Rero turabashimiye, kandi mw'isi tw'ingenzi nk'uko abakozi b'Imana uko bagiye barakurikirana babivuze, hariho n'uwatubwiye yuko muri iyi ndwi gusa aje ngaha gatatu, aravuga ati mba ndiko ndaza no guca umukozi. None turabashimiye, muduciye umukozi, nibiri mw'isi ntawe ubihamagara ariko abona biza. Ejo ntimuzorinde kuraba ngo turazinanye, ariko muribuka kina babandi tubabwire, byaba iby'umubabaro kuko birashika, ariko kandi byaba n'ibyiza nabyo birashika, natwe tuzobashigikira. Imana ibahezagire cyane. Imana ishimwe cyane, kugira ngo tugiye kuvuga amagambo menshi. Ijambo ryavuzwe twabyumvise, twari duciye hano guca ku mazi, kandi twita ko kwari gukara no guca ku mazi, kandi ngira ngo ni uko kubasa bikabona neza ko yari umwana, kugira ngo hagakuriye umuco, kugira ngo tumenye yuko tuganduka bigiragiriyemo, cyane ko ubwazaba kubikora hanyuma kugira ngo hataguha umuco wabyo. Ahasigaye rero urubanza twariko hano biterekeye, burya uko bukeye ko bwije hagenda umwe umwe, umuntu akabona abantu bariko ari benshi, uko bukeye hagenda umwe. Rero twebwe rero natwe ko tukiri kuri iyi si, tukirindira igihe cyacu, nk'uko yatubwiye umuntu agerageze kwegera Imana, kuko iyi si turayamburwa, umuntu akagenda n'ibyo yaboneye byose akabisiga, bikabibwa n'abandi, bitahira kwa data. None rero turashimye cyane umuntu wese yaje muri runo rubanza. Ni ukuri urabona ko atabaza umuntu yifasha, none umutima w'ubugwaneza Mungu, tuze turamane mu byiza no mu ngorane bwize. Imana ibahezagire. Imana ishimwe. Ariko natwe dufashe kano kanya kugira ngo ku izina ry'umuryango wa Joel, akuzukuru kacu kasinziriye kino gihugu, natwe dushime, dukenguruke bivuye ku mutima ko katahapfiriye imbere y'umupfumu, kaba karakitira
ibanga kandi n'abasenga Imana bagasenga. Ibyo rero biraduha ibyizigiro bikomeye, tukaba none twongeye nubwo ni muri uyu muryango wegereye, Imana ikomeze kuremesha uyu muryango, kandi namwe inshuti n'abagenzi tukaba tubashimiye. Nk'uko umukozi w'Imana yavuze ati nshitse ngaha gatatu, mu ndwi iheze hariho umugenzi twagendanye twagiye gushingura hariya mu Kayanza. Ubu naho nje guherekeza uyu mwuzukuru wacu. Mu ndwi iza naho hariho umushingantahe umukenyezi yavukana n'uwo twari twubakanye, nawe twamuritse muri morgue. Uwo muntu wiza nk'uko wa kabiri tuzomushingura hariya mu Kayanza. Ubwo rero tukaba tubashimiye, twebwe tukaba tugendera ijambo rivuga ko iwacu ari mu ijuru, ko ngaha tubigenza. Abumvise amajambo n'abitabye iki gikorwa cyo kudushyigikira, Imana ibahezagire mu izina rya Yesu. umwanya igihe ry'imino nkuru itunguranye, hariho abahashyitse umuhana bararemesha, abandi barazana ubukwe, n'abandi batumvise ariko ikure tukaza tugaruke tukabishima n'icyubahiro tuvuga ko Imana ari ibintu biriho tutabona kandi uzakwamurira mu bidashira amanga. Turagushimiye abanye natwe kandi turagushimiye Imana ukamutwikira byiza tukaza kurangiza inshuti, imiryango n'abagenzi b'iki kibondo n'ababyeyi. Mana ukomeza kubagira neza, ubatera intege, dutoza amajambo ubasigurire uburyo bw'ijwi ryo mu mutima n'uburyo bw'ubuyobozi bwa Nkubirere. Turagushimiye Mana nk'uko byamaze kuvugwa umuntu wese kuva Imana afatwa umwanya bigeze ngaha, neza Mana uruhara yagize kugira ngo arahagaze mukora guhezagira. Tugiye kuva ngaha dutandukanye, urabona natwe uratuzigama, uraturinda, uraduhezagira, uratwigisha, uraturongora, ibyo byose tubona dushima izina ryawe. Azwi nakomeza guha icyubahiro mu isi y'abazima mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ijana n'amahoro y'Imana. Gusa hari ikibazo bari babagije kubera mu ntara bafite ubutandukanye mu gutanga umuco neza kuko abantu bifasha gukora. Umuntu akuze hariho imigigwa nk'umuntu amaze gushinga urwiwe akanabyara, ni navuze twebwe ko kubera akiri umwana byose bigiriye byo bita gukaraba, guca ku mazi no kuganduka. Abandi barezagire cyane.